Inyuma yaho hatereye imyuzurira muri zone Gatumba intara ya Bujumbura abantu bakegeranirizwa mu masite ngo hari abantu baciye baja mu vyo kwihereza ibiyayura mutwe ari naco gituma ishirahamwe rijeje kurwanya ibiyayura mutwe no gutsimbataza amahoro ryaciye rihashika kugira ngo rifashe abo bantu mu kugabanya ingorane zituruka ku kwihereza ivyo biyayura mutwe nk'abari basanzwe bagendana indwara zitandukanye nk'umugera wa sida. Kuri uyu wa gatanu rero igenekerezo rya 11 ruheshi bakaba baboneyeho akajya ko gutunganya uruganda rwo guhimiriza abo bantu ibijanye no kugabanya ingaruka mbi zifatiye ku kunywa ibiyayura mutwe nkuko bivugwa na Valente Havyarimana arongoye iryo shirahamwe. Aha mu Gatumba murazi yuko hateye imyuzure abantu bagati zabo abantu rero baca barashigwa mu masite no kuvuga ngo ahantu hakoraniye abantu benshi usanga hariho ibibazo bitandukanye bijya n'ibindi na cane yuko tugiye mu magara y'abantu aho usanga bamwe mu bari bahora bafata imiti kubagendana ikizaro nyanganda sida ugasanga barabihevye abandi ugasanga batangwe kwihereza ibiyayura mutwe naco gituma twace dutegura iki gikorwa cyo kugira ngo dushobore guhimiriza abene gihugu ndetse n'ayandi mashirahamwe asanzwe akorera hano muri komine ya Mutimbuzi zone Gatumba kugira ngo dushobore kugabanya ingaruka mbi zikomoka ku biyayura mutwe na cane kuri aba bantu bahuye n'ivyago by'imyuzuri na cane yuko abo twatumiye mubo mwabonye bari hano nabasanzwe babahanyene ni babandi nyene bagiye baserukira abandi tukaba twizigiye yuko iki gikorwa cagenze neze kuko mwabonye bamwe n'abandi bashoboye gutanga ubuhamya idong témoignage bavuga bimwe mu byo bari babayemwe mu gihe batari bwaronke inyigisho kukijanye n'ibiyayura mutwe ku ngaruka mbi zikomokako na cane kuri abo bantu bagendana indwara turashaka kuvuga ngaha kizaro nyanganda sida. Mu vyatumye abahuye n'imyuzurira baja mu byo kwihereza ibiyayura mutwe harimwo umwiheburo nk'abahora bafise aho bakika umusaya heza ariko ubu bitakiri nkuko vyahora nkuko Valente Havyarimana bandanya bivuga. Imvo ya mbere no kwihebura. Murazi yuko iyo umuntu yahora abahantu heza akagenda kuba habi hari yavuga ati noneho birarangiye agacatangura kurondera ingene yorondera ibimuha umunezero ivyo navyo ugasanga kumbure nivyo bigiye kumwica kuko bimuzanira n'izindi ngaruka mbi na cane nk'umuntu afata imiti akongera kihereza n'ibiyayura mutwe murumva ko ari kibazo gikomeye cyane. Murabizi niyo umuntu agiye kwivuza kwa muganga baramubwira ati utangwe gufata ino miti kirazira kuyicanga n'inzoga muca mumva neza yuko abo bantu rero bamaze kwihereza ivyo biyayura mutwe yamagara yabo aca sinzikara gusumba uko bari bameze. Warongoye ishirahamwe rijeje kurwanya ibiyayura mutwe no gutsimbataza amahoro agatera kamo abahuye n'imyuzurira kutaja mu byo kwihereza ibiyayura mutwe kuko ngo n'ivyahuha vyo hava bihuhuka. Akamo ndabatera nuko bokumva neza yuko iyo umuntu ashikiwe n'ivyago runaka umuti so gufata ibiyayura mutwe umuti ahubwo no kumenya mbega ibi vyago no bivamo gute kuko ni wihereza ibiyayura mutwe ushobora gusanga kumbure utazoshika kunyisha kuko ushobora kuba wahasize n'ubuzima na cane nk'aba bagendana umugera wa sida. Bamwe mu bafashijwe n'iryo shirahamwe barashima umufasoni yagiriwe umugambi wo kwibeshaho n'iryo shirahamwe ubu akaba dandaza irengarenga. Ishirahamwe ryo kurwanya ibiyayura mutwe baradushikiye tumeze nk'imfuvyi twariheruye baraturemesha baradufata mu mugongo bimwe bitabaho yemwe kuva tubabonye twaciye twumva ingufu nyinshi n'imbaraga nyinshi duca turabona ukuntu wa mwiheburo twari dufise wose burahagaze baca baratwungunganya batubwira ukuntu twobigenza n'ukuntu tutobigenza duca turaja mu kantu k'agashirahamwe ko kurema uturengarenga duca dutangura kuza turari mu turengarenga gusa rero ikintu mbona tutarashikako ibikoresho ntitubifise nk'amasuka ibyo tukoresha tuzorengarenga bica bitugora cyane. Hano baradushigikira baradufata mu mugongo kabisa kwa kuntu wamenga turi imfuvyi twashe twumva ko turemye sana turemye gose baraturemesha kabisa ati murene turabafise natwe kuva tukibabona twashe twumva turemye kabisa. Kurundi ruhande abahora banywa ibiyayura mutwe ubu ngo bariko babigabanya kubera inyigisho z'iryo shirahamwe. Muga turashima iyo mushinga nawe
ubona aguma adukurikirana atwigisha ukuntu twobiheba Imana imufashe mu byo akora kandi ribaza ababwira baravyumva kubera twama byinshi ariko twatanguye kuruhuka. Umuhanuzi wa buramatari mu ntara ya Bujumbura Ezekiel Mpongera avuga ko babandanya baremesha abo bantu babicishije kubajejwe intwaro guhera ku nzego zo hasi. Biragaragara kandi byaragaragaye neza yuko hariho urwaruka ahanini urwaruka abakuze si benshi bamaze guhura n'ibyago by'imyizurira mu gatumba bashiye bafata iyo ntumbero mbi yo kuza baranywa ibiyayura mutwe bamwe bakavuga ngo kugira ngo baronka agatsiro abantu kugira ngo bakabeho gahere ariko gasanga inkurikizi nimbi cyane gose haba kuri bo cyane hamwe no ku miryango yabo mbere no ku gihugu cyose. None twebwe nk'abajeje intaro ico tubahanura nuko ku buntu bwa mbere bateza kugira gukurikiza umuco w'ikirundi bakwiza imico n'indero y'ikirundi abategeza kubaha abavyeyi bakubaha n'abarongoye mbere n'abakurira mu mice itandukanye. Nk'abaje intwara ico dukora ndukubana duhimiriza duciye ku babajejwe haba ku bashivido zone bakora imitumba kwanyumba 10 mbere no mu nzu n'impanuro kandi guhoza ko utosora ifuka ahozako natwe nabana b'igihugu dutiza gukurikira ko nta numwe yerekuriwe kuvamwo abana b'igihugu ziza kwamiza ko kwijisho mbere ni nayo ntumbero leta y'u Burundi leta nkozi leta mvyeyi yashize imbere aho umuntu wese cyane no gwaruka rugifise ingufu utegereza gukora cyane kugira ngo imiryango ironke icifungura ironke n'amafaranga ashira ku mufuko kugira ngo igihugu kibana gitera imbere. Urwo ruganda rujanye no guhimiriza abantu kugira ngo bagabanye ingorane zifatiye kwihereza ibiyayura mutwe rukaba rwatunganijwe ku civugo ngo nokoliki.